garuke kuri aka kantu mu mwanya muto imvune idasanzwe y'umugabo yitwa Hugo Ekitike umusatirizi w'Abafaransa yagiriye muri iriya match biravuga ko yagize imvune ishobora kuzomara igihe kirekire ariko kandi duhereye uyu munsi hasigaye indwi zigera kuri 4 gusa kugira ngo twinjire mu gikombe c'isi igomba kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada. Papa Yohani umukinyi nk'uyu ku Bafaransa n'igikombe c'isi kije ari imwe mu equipe buri mwaka dutuma mu gikombe c'isi tubona ari abafavori. Didier Deschamps arakenyura canke arategura gute gusubiriza uyu mugabo mu gihe twari tumaze iminsi tubona mu nkina agenda arakina hariya meme no muri equipe ya Liverpool ari piyo nziza ibafasha progressivement gushika ku musaruro positive. Je ku ruhande rwanje mbona hahomvye we kuzumba Ubufaransa uko buhomvye ni wabuhomvye. Liverpool yo n'ubundi yari itashe kwa Liverpool byari byiza kuraba SK imyaka iri imbere Monsara aragiye agomba agende ubusatirizi bw'aba bagabo bwashoboka ubona ko ni gake bahurira mu kibuga kuko uyu yarakomeye Sarana Isaac n'abagwayi ubarakize na waravunitse. Ibi ni ibintu bikwereka totally yuko Liverpool uyu mwaka uretse nta gutwenga kwa habaye kwa Liverpool ibintu byose byariko biragenda mu buryo bubi. Uko Ekitike Liverpool hubwira muhombe urumva Liverpool yari mukeneye kugira irabe yuko muri last dance bashaka kuratrapa kuzoja mu mahiganwa y'Uburayi. Numukinyi wabona afise mu ruhara mu bitsindo byinshi muri no amaze gutsinda ibitsindo 17 atanga assist 6 muri no sezo muri niwe mukinyi alidinze attack yari gusumba abandi kwa Liverpool. Isaac araje noneho kongera ku iyo confiance kugaruka ntugire ngo nakakanye kandi bageze mu bikomeye. Biraboneka ko amaje gutakaza ibikombe byose paraporo na Roketema bagize ubigisigaye igikombe bobo biteze ni kuja muri Big Four. Kandi wabona ko bishoboka ariko barahomvye piyo yari kubashikanayo ariko kubijanye na formi kubijanye na n'Ubufaransa. Ubufaransa burafise ubwo gucumbisha ukuboko kumwe bamufise batamufise bokina ariko we arahomvye kuko naho byagaragara kuko none se Patrick wewe uri kuraraba France ubona hari umwanya yarafitemo utanga simbona uruhombo ku Bufaransa kuko rega no gutuma ko kwa mbere kwiwe ntiyatumwe ko aramprasara yanshirikira yagize ikibazo bikana na Corap we ntiyari yayihakiriye yararosa amahirwe ahubwo yo kwerekana ubushobozi bumwemerera kuzokina igikombe c'isi niwe ahomvye Ubufaransa iyo Corap niwe ahomvye Ubufaransa gusumba ko equipe ifise Desire du kandi biharura equipe ifise Mbappe nk'umunimero nefe rego Mbappe ni numero nefe ntabwo kandi tukimahora nk'umu winga equipe ifise Dembele nk'umunimero nefe yaba ari force 9 upani numero 9 ariko yatekanga numero 9 muri Paris Saint-Germain yatwaye Ballon d'Or nk'umu numero 9 yakina wanashima abameze nk'umufone kuko akina amira nk'ugaruka gato hagati ariko yahakinjira kuri numero 9 ariko n'umu axial n'umu attaque axial waje kuri Duwe waje kuri Mateta ba Mateta ko mbuna bihorere ba Mateta kuko Mateta Mateta burya yagize ibyago mu bagabo uzi ko Mateta kiri muri equipe ya Crystal Palace byaranse ko aje kwa Napo kwa Miraze kubera equipe yamujugunye kera kubera imvune uravye nko mu busatirizi nk'aka kanya bafise Desire Doué barafise agongo kitwa Kriushi gakina muri Monaco ewa na Gasara barafise Randar Koromoani numukinyi anyaruka cyane nubwo ibijanye no gutsinda by'umenga biramukwepa akira muri Tottenham bafise Ousmane Dembele barafise Marcus Thuram barafise Thuram nk'ubu Marcus Thuram na namwe bagiye amararenze mu aranya nta kintu nakimwe Ubufaransa buhomvye kubera Mbappe gusa warahomvye kuko nabonye imvune yagize
ashobora kugaruka mu kibuga muri 2027 ashobora kumara amezi 9 kuko ni ariko ndaraba ingene batretinga ntuza imvune yagize rigama croise no yagize liptire ditando dashira ni imvune abayigize raba kakana kayigize muri Barcelona aka nimero 6 wabo aka nimero 6 wabo Agavi Pablo Gavi iyi mvune ikunda gukora aba basketteur cyane akenshi umukinyi bi hagati y'amezi 9 n'umwaka kugira ngo agaruke kuri ho niveau yiwe bivuga ngo vraiment Liverpool irahombye umuhungu arahombye ni nagaki iyi mvune yaragize umuzamu wa ntuze uzi ko twanabigarutse ko ku munsi wejo ni gitangaza kubona umuntu agize imvune nk'iyi akagaruka kuri ho niveau uyu muzamu wa Bayern yarayigize imvune ariko ntabwo byamugendekene ntabwo uyigize burya ashobora kugaruka kuri niveau nkuko byakagombye kuba bimera so vraiment Jen arambabaje Ekitike par rapport nuko byari bimeze si no kukitanye n'Ubufaransa yewe abataka bafise nk'ibihunda mu bitoki oya bataka bafise mu gihugu cy'Ubufaransa nibaza ko kuri ubwo Ekitike yarabaye muri equipe ya Liverpool bisa nkaho ugereranije na Cristiano equipe yakoze bava muri ugashaka ko baba Florian Wirtz baje binjira muri iyi equipe n'abandi benshi bagiye barinjira muri equipe ya Liverpool uyu mwaka kuko ni mu equipe navuga ko yakoresheje amafaranga menshi mu bijanye n'isoko igura n'igurisha numwe mu bakinyi rero bahise inyuma kuba yo kuva muri Eintracht Frankfurt bisa nkaho ameze neza numwe mu bakinyi bisa nkaho bigaragara ko yagize ibiharuro byiza ashitse yintegra byihuse muri equipe ya Liverpool bitandukanye na ba Florian Wirtz kuko wewe ivyo bitsindo yarabifise nine naho yaronkeye amahirwe yo kuba navuga ngo absence ya Ryan Cherki mu gihugu cy'Ubufaransa aboneka ko akwiye kuba tuma ko mu gihugu cy'Ubufaransa match 45 amaze kuba kinira equipe ya Liverpool bitsindo bigera kuri 17 assist 6 numwe bakino bavuga ko rero bari bamaze kuba basa nkaho bakonvenka muri equipe ya Liverpool kandi vyasa nkaho bariko barafasha iyi equipe kuba mu bihe vyiza novuga ko iyi equipe yari kirabamo nubwo atari vyiza cyane même si resultats zo guhoza ko zitari kirenga ariko presence ya ubwo Ekitike mu kibuga wategerezwa kuyibona avunikiye no muri match rero byasa nkaho nubundi batakaje umuntu agerageje kuraba match yabaye ubwa mbere match are Paris Saint-Germain ihura na equipe ya Liverpool batsinda ibitsindo bibiri ku busa equipe yatsinze Manchester City equipe yatsinze Aston Villa equipe yafashe Chelsea kayitsinda 8 ni equipe bisa nkaho nk'iyi myaka ingahe yijukiye gutsinda ama equipe hanini yo mu gihugu cy'Ubwongereza vuze ngo ubwo Ekitike rero kuvunikira muri match ya Paris Saint-Germain equipe ya Liverpool byasa nkaho no muri yataka yamaze kubisa naho yavuye muri iki gikombe ca Champions League je mbamona ruhombo hanini kuri ubwo Ekitike nkuko Mboyamba yavuze bitandukanye no kuri ahandi kandi nkavuga ngo nuruhombo kuri equipe ya Liverpool kuko ari mu kibuga presence yo wayibona mu bijanye n'ibitsindo ariko kugijanye n'Abafaransa biragoye kugira ngo mvuge ngo ubwo Ekitike nuruhombo Abafaransa bagize Abafaransa bafise abasatirizi benshi Abafaransa bafise abakinyi kugeza mwaka kanya beza bashaka kubafasha muri mbonye mbona France bagize nuko bahomvye umukinyi umusatirizi mugabo mu Polivara bahomvye umukinyi umusatirizi umupolivara uko ugashobora gukina kuri ndwi akina kuri 9 akina kuri 10 akina ndetse unagerageje kuraba uko bariko barakinabo hari ukuntu par exemple nka Urise bamugarukana hagati kuri nimero 10 hanyuma ugacukinisha Mbappe na Dembele na Ekitike ku zindi mpande ugasanga ukuguzaguza ibibanza biroroha hagati ya Mbappe na Ekitike canke hagati ya Mbappe na Dembele bikoroha cane Urise akaja ku ruhande ashaka izi mpinduka mu busatizi zagenda ziraba kuri equipe ya France barahomvye kuko hakoza namba ari ba Marcus Thuram nande urumva byafasha mugabo kuri Etiki tarahomvye cane kuko novuga agwiriye hahandi nyene yaragiye kuzukira yaramaze kuronka umwanya muri equipe ya France yaramaze
gutangura kwizerwa match ya mbere yabaye reisi kuko yafashije cyane mu ntsinzi zikomeye z'Ubufaransa. Ekitike numukinyi ngirakamaro vyo kuri equipe ya Liverpool uravye vyamaze kubafasha muri ino saison. Yahabaye mu gusatiriza Mohamed Salah atari aho gapata ariko araperforminga neza, aho Isaac atake ariko arafasha, ariko Ekitike ababera umusatirizi novuga wenyene wo kwishingikiriza ko muri equipe ya Liverpool nyuma ya Dominique Szoboszlai nawe aba hari nk'umukinyi hagati mu kibuga ariko afasha cyane mu vyo gusatira. Kubw'ivyo mba mbona Ekitike ubwa mbere arahomvye we kuko atagiye kuronka umwanya wo guprova umugabo yitwa uno mumenyereza wiwe ko afise ubwo bushobozi bwuzuye bwo kuza gukina equipe nationale. Hanyuma kuri Liverpool nabo bahomvye umukinya akomeye mu nkino zisigaye zo kugwana kugira ngo baze bakina match yo ku mugabane wa Buraya. No mukinyi bari bakeneye cyane avukinikiye n'ivyo mu rukino byo bagaragara nkaho menga n'urukino rutarukenewe cyane kuri Paris Saint-Germain kuri Liverpool mugabo bari bacizera ko vyanka bikunda akira amahirwe yo gushobora guhinduranya ibihe. Ubw'ivyo rero nivyo no kurindira turabuko imvune yiwe iza kuba ingana. Nabonye umumenyereza we bamubaza umugabo yitwa Hanze Roti bati mbega kubwa uyugerageje kuraba imvune ya Ekitike yo bimeze gute. Aravuga ngo je ku ruhande rwanje yo ndavye imvune ya Ekitike ndabona kumenga imvune ikomeye, ariko sinagize amahirwe yo kuganira nawe ngo tuvugane numvirize uko ingana. Muba mu bigaragara ibyagaragariye amaso ndetse n'ivyabonetse muri rusangi uko yitwaye uko yasohotse yavuye muri match nako mu rukino aterataha no muri bitani yarahari byumvikana ngo yagize ikibazo gikomeye kuri uyu umuhungu w'Umufaransa. N'uruhombo kuri we suruhombo cyane ku Bufaransa nubwo gutunga abakinyi beza nayo ari avantage. Ngivyo ngo vyo ku musatirizi w'Umufaransa yitwa Hugo Ekitike. Indwi umunani zonyene zisigaye kugira ngo twinjire mu nkino z'igikombe c'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada, ariko we akaba agize imvune ikomeye cyane. Ubwo no kwenda tukaraba Didier Deschamps arabibamwo gute atafise uyu musatizo equipe ya Liverpool the Cops, aho kandi Liverpool nayo irabandanye bagute muri match zazisigaye muri EPL. Mu masegonda make cyane twakire